Claude GIRUMUGISHA Akazina Msauza ndakuramutse. Ego sawa. Kuki bakwita Msauza Akazina ka Msauza kuko abantu benshi bakunda bati Msauza biva kuki byavuye kuki? Msauza novuga ko nizina niswe kuva nkiri umwana cyane nkivuka. Kubera navuke mu Gatumba. Rero navutse mu gihe cy'abasauza. Igihe bari baje mu Burundi. Yego bari mu Burundi. Wavutse usa n'abasauza nyene cyane. Sinzi gira. Kubera abasauza nyene navutse mama nyana mbyatsi baragukunda cyane nyene bacabaza barakwita Msauza nabo. Abasauza nyene bakwita Msauza. Cyari ramfata Nkubu n'abandi banzi kuri Msauza. Nk'abanyumva kera muri 3e bumva Jean Claude ariko babaje bashabumva wa mupeti yo mu Gatumba bo bari bazi Msauza. Umuntu abibaza ati nkeka ruko warabaye nko muri South Africa. Oya na muri South Africa. Tubwire uno munsi ukina mugwe hariya muri Sudan ya Hilali, ubuzima bwifashe gute hariya umazeyo kiringo gitoya, ubuzima bwifashe gute? Ubuzima hariya ni neza, hariya ndashima uko biri kose, ni byiza nuko nyene tariko biragenda neza muri kiriya gihugu, gusa ndibaza bizogenda neza. Gusa muri equipe ni neza. Ubu mukinira heno n'umugwi wawe? Ubu turi muri preparation ya Champions League, turi muri ukwezi gweze twari muri Ethiopia, ubu twagiye muri turingaya muri Tanzania, tuje gutegura match tuzokwakira tuzokwakirira ngaho. Turangize ndakubaza akabazo ka nyuma nti nkubu wo kwisanga uri mu rutonde rw'abakinnyi 10 bazotangura mu ntamba mu rugamba kuri urukino rwa Gambia cyangwa rwa Gabon, Msauza ntako bazokumva yomera gute mu mutima wiwe? Ikintu cyambere ariwe mukinnyi muto ari muri umu nakubwiye muri football imyaka nivuga ni konta cyane me uvuze kuri icyo kibazo cyo gutanguranya ikintu cyambere kuri jewe kuko izo bari urukino rwanje kwa mbere ngiye gukina muri equipe nationale ako bakoza muri ujya mwanya nyene mvuga ati bakimvuga bakivuga ati bana kubera uravye nka equipe nationale ategura 11 de départ mu mwanya muba mugifise ikintu cy'amasaha 3-4 muri concentre chamba concentre nkishira ku rukino ngomba nyine tugushimi ego abakozi.